biroroshe kuguma mumeze kucyanye nk'ubu nk'akarora biroroshe kuguma mukororotse nk'ukubunye bicanke birofata umwanya wo kuvyiga biranga ko nkuyemo ndavuga yezu wanje ndatashe biraheze ndagenda ndicara abandi bakobwa nawe ugiye kumwe n'abana beza baranzanira bari baduhaye ama assiette n'ibintu byo gufungura baranzanira ibintu byo gufungura barabona vraiment ko ndi lost cyane baragenda baranzanira ibintu byo gufungura baranzanira ama fourchette n'agafana nako ndara nk'ibidukikije navuga ati muri biti n'amabuye sindababona barangiye kisa savale reka kugira ubwoba yo navuga ati savale comment ndagira ubwoba vraiment rero nibaza ko ikintu nokosora nsubiye inyuma ni kwigirira confiance numva umengo naho bitari gukunda numva umengo noba proud nari nkwiye kuba proud y'ivyo mvuye kugira kuko navyo sinzi ko ndabishobora rero numva umengo nari kwibwira ati nukuri bravo ahubwo bravo wagerageje nge nakoresha ces réseaux sociaux na mahitamo yiwe mugabo uri muri Miss Burundi icambere uburi umukobwa w'indero uburi umukobwa ashirako ibintu bifasha kuri statut haba urumva ubufise ama limite donc nibaza ko ntusubira gukoresha ntusubira kuzurashirako ibintu nk'uko kare nk'uko basikare nogira shati jene bashaka gushirako ikintu kanaka ugasanga kiri mal approprié mugabo nico umutima wawe wumva ushaka no mu gihe ubona ko ico kintu kiri mal placé tu laisses narahungabanye bikwiye vraiment kuva umunsi wa mbere w'ama audition narashitse un peu tard sanga hari abakobwa barebare sindi muremure kandi sindi mugufi ndi hagati na hagati mbwa nasanze abakobwa barebare beza cane ndiyumvira ati ndiko nkora iki ngaho simbe ntahemuhira mbwa kubera uziti nahashitse kandi sinde butahe reka ngerageze ntahote chance yanje mbwa mu mutima wanje navuga ati naho bambwira nta bizoba vyumvikana ko abakobwa barebare sinzi ico ndiko ndakora ngaho kwiyumvira yuko nje guhiganwa n'umuntu ndamuravye gushyira ni mwiza cyane gusumba jewe mugandi naho kagaruka kavuga ati ndemwe mwishoro ry'umukama kavuga ati reka mbandanye ngerageze peut-être amahirwe yanje ashobora gucamwa barankubita ariko inkuru twahora twicana tugatera inkuru ego twese turiga mugabo hari umwanya wa pause tuba dufise umwanya wa pause vraiment jewe ndafise ukuntu nkuko Charlene yabivuze hari abantu bafise de nature baharira je ndafise ukuntu marira ariko muri Miss Burundi ntivyemewe umukobwa w'akaranga ategezwa kuvyiga rero baranyigisha vraiment baranyigisha kudaharira none iyo muri ko muravugana ikintu kumva ko ntacumvise ntushizwe ntunge ucubwiriki vyama vyashitse ariko quand même ubunye ndazi yuko ndashobora gukontrola ivyo ndiko ndavuga kandi nkabivuga buke kandi bakavyumva ivyo navyigiye cane kuri Emisha rero arakwereka ko ndakubwira kandi muga ndakubwira buke ntariko ndasimba ndakubwira buke uraza kunahura turavugana kandi bihera mwagize ahantu hagati mushobora mwese gutahurana ico rero nzogikumbura kubona nyene bari hafi yanje ko barantwenza ikidutera inkuru tugiye amadeba ku bintu bitandukanye nzobikumbura vraiment. Salut tout le monde, muraho murakomeye, j'espère ko meze neza muguwe neza mushima Imana ko natwe dushima Imana mu BI niba mubibona neza murabona yuko ndi kumwe n'abigeme bagororotse beza birabura abinzobe nkuko nari byabaye mu mwanya umwe ariko ikiganiro gishobora kutazobera poste umunsi umwe ariko narindi ko ndakorana n'abigeme bashitse mwihiganwa rya Miss Burundi mu gice ca kabiri gishiri ca nyuma c'ihiganwa rya Miss Burundi 2025 ego nari nshaka mpikaze aba bandi nabo bashobora kuturamukiriza abantu bacu bababwira amazina yabo kugira ngo tubamenye dushobora kuganira gatoya nabo mere kururiya murakoze mwaramutse neza ku mazina nitwa Nelly Charlene Iteka ndi mu candidate muri competition ya Miss Burundi 2025 nkaba ndi numero 19 murakoze cyane murakoze nanje amazina yanje ni Gateka Mahima Jarkeisha nkaba ndi mu candidate muri Miss Burundi 2025 ndi numero 13 murakoze merci
ku mazina nitwa Nsabimana Emisha Bella ndi muri competition ya Miss Burundi 2025 numero 48 n'abaserukira ntara ya Butanyerera. Kandi izi ntara sinigeze mbaza n'abagize umenga ntibambwiye intara baserukira wose serukira intara ya hehe? Numero 13 Numero 13 serukira intara ya Gitega. Intara ya Gitega nawe ni Charlene? Nanje serukira intara yagutse ya Gitega. Intara ya Gitega. Okay, merci beaucoup. Uzoba yaravye ikiganiro tuzoba twakoze nagerageje kubaza ibibazo bitandukanye ubunye ngira mbandanirize ko sino bibabaza byose ngo ndabimare kugira ngo dushobore kuja tuduga ku bindi canke ndabaribera bagende mu bindi. Utubazo dusanzwe nagenda baza abandi. Biroroshe kuguma mumeze kucyanye nk'ubu nk'akarora. Biroroshe kuguma mukororotse nk'ukunye bicanke birofata umwanya wo kuvyiga nk'umuntu yama yicaye gucyanye canke niko muba mwarakuze uba waravyumvisemo kuva mu ntango raba nk'unga nyibutse zinonge majeur biroroshe ivyo bintu ngira ndagusavye kugira sindakubeshe ntivyoroshe je vraiment ntagiye ku yandi maside ngo mvugira abandi bantu reka mvuge ibyo wanje jenyene normalement fise imyaka 20 ntaraja muri Miss Burundi bisigura iyo 19 nari maze nari nicaruko mugabo naragiyeyo kandi twakwiye ko twize ibintu byinshi nibi vraiment biri mu byo twize kandi iyi ni partie je yangoye cyane kumenya kwifata nyene bavyitwa ngo kuba elegant niko batwigisha rero kuba iyo elegance baba bakeneye ku mu Miss ni kintu nize nshitse ngaha kandi birafasha vraiment na uragerageza vraiment birakongerereza confidence donc wicaye umeze gucyanye ucugira self confidence irenze iyo wari wicaye gucyanye no wanashima ubunyene nicaye gucyanye ntisinovuga ngo ko biranyongereza confidence mugabo nihagera ko ndaba nk'ikiganiro nkabona posture yanjye uvuga biko biraza urumva nivyo mpera abantu Charlene nawambwiye Charlene nawe je novuga bon umugani wa Kayisha sinovugira twese mugabo naje kuri jewe si ibintu vyoroshe vu que toi twakoze urumva dukunda kwegamira dukunda kugira iki mugabo je dirais que bisa neza naje birangyohera iyo ndiko ndaraba abandi mwe turi muri salle nkabona ngene twicaye kandi ugasanga ni ikintu kibarimwo ni habitude mwagize ntivyoroshe mugabo bisa neza kandi je nibaza hari ukuntu twicaye tumeze uko umengo turakanye umengo ivyo tugira tuvuge sinzi ngira ko dukurikirana nazo bitubwira ariko umengo Jean wagororotse birahanavi abantu bariko barakumviriza kugira bakumvirize uko baravuga ati shaho umuntu agororotse uko wagira afite ikintu kizewe. Okay. Hanyuma uyu ndaba winzo nibutse izina ryawe namfashe Nsabimana irindi ni nitwa Nsabimana Emisha Bella abenshi bamagara kuri Emisha nawe byarakoreye byagufasha umwanya ngana gute? Je sinavuga ko byangoye cyane kuko sanzwe ndi umuntu agororotse kandi je trouve que biragorora umugongo nk'ubu umuntu wicaye gukira ruha mugabo iyo ugororotse vraiment en tout cas jewe ntibimvuna bon biraruhiyesha mugabo ntibimvuna cyane. Urashobora kumara nk'amasaha 2 3 bumwe mara amasaha 3 umunsi wose wohera umeze gutyo nyene? Ego je biraca mukegamira mugabo ntuza gusanga baye nashi. Okay, mwaragiye mu ntara zitandukanye nibaza yuko wewe wari Ingozi kwambi Igitega nawe muri quarto finale wari he? Nari muri Butanyerera Ingozi hama Charlene nawe yari Bujumbura no kuvuga ko mwamenyanye après mwamenyanye mu nyuma avant ntimwari muzinanye itandukaniro mwe mwibaza ko ryari iriye nk'ubunye akabijya wagumye Bujumbura umaze kuba nibaza ko yari tirage au sort kugira ngo mushobore kugenda muri bijyanye umaze kumva ko competition wawe izobera ruguru wari uri ngahi Bujumbura nta numwe vyatirimukije nta numwe ntivyagutera ubwoba gusumba uwoba yagumye Bujumbura byari bimeze gute?
nk'aba Charlene bakoze ubwa nyuma bari Bujumbura nibatse ko mwe mwagumye mwe ari mu mwakoze ubwa nyuma ab'Ingozi nibo batanguye canke Igitega nibo batanguye Igitega nibo batanguye byari bimeze gute itandukaniro wibaza ko ryari iri jewe itandukaniro ngira itandukaniro nuko baduze twe twakorera Bujumbura ego nayo ubundi nta tandukaniro rinini rihari gusa uretse ko baduze ariko twagumye Bujumbura twarose inyigisho zimwe ivyo babigishije nivyo batwigishije uko vyagenze niko natwe vyagenze ego umaze ko atatandukaniro rinini rihari ego mwese ni gutyo nyene nta numwe abona itandukaniro ry'ingene vyagenze bivanye naho yarari. Bon, je sinobesha vraiment nararyohewe ko nanagiye Ingozi nararyohewe kubera urumva nari hagati ça veut dire nari mfise image bigira bibe kuko nari nabibonye Igitega kandi nkaba twajanye n'abakobwa twagenda turi 200 nukuri abakobwa twajanye barabizi ko ndabakunda kandi Imana ibahezagira twari turyohewe twari mu munezero même après bahejeje kugira irya proclamation the day after dutashe nta muntu yari kwibaza ko hariho 10 batagiyemo bari kuvuga ati antukanibaza ko mwebwe nakantu babacishirizemwe mwese mwagiyemo nukuri ko twari turyohewe cyane rero nuko nararyohewe ko nagiye Ingozi. Umunsi ubupanze gute avant yuko muja muri competition ya Miss nibaza ko nkuko namye ndabivugana n'abo twakoranye bwa mbere umwe wese abafise ubuzima mugabo hariho ikintu kihinduka ngira ngo bivanye n'iyi Miss mumazemwo inyigisho muronka ibintu mugenda ama experience y'abantu muhura nabo umunsi ubupanga gute nk'ubu kare wari upanze gute umunsi wawe ariko ubunye n'ikihe kintu cahindutse akotse uko umunsi upanze en fait biratandukanye kubera harabaja ku ishure harabaja ku kazi bivanye wese n'ivyo abarimwe rero igihe mu Miss bataba twagiye mu bijanye na Miss Burundi umuntu nyene aripanga nimba uja ku kazi nimba uja ku ishure par exemple je ndabanze yuko landi gushika sande ntonda ku kazi hama ya dimanche nkaja gusenga muga nyene ikintu novuga jewe ibintu byo muri Miss Burundi vyanyigishije cane byaranyigishije gukorera ku masaha ku masaha ku mwanya umva baratubwira ati turaduze 6h 7h30 muze kwa mwashitse ego namba ngiye ku kazi niko batankubita inkoni ni muri Miss Burundi ntibankubita mugo buza ati baraduze baransitse ndatezwa kuzinduka nyene tukabiri mu bintu ukuntu harampanga iminsi yanje mu bintu vyanyigishije harimo gukorera ku mwanya nyimba nihaye ko iyi saha gushika isa nkori tuko ivyo bintu ndabikora muri iyo mwanya nyene nihaye. Umukandidate yitwara gute muri quartier itandukaniro ry'ingene kare mwene mwitwara n'ingene ubu mwitwara abameze gute muri quartier mu kibano mu bagende avuga gute kuri réseaux sociaux amerago ni ariko twumva est-ce que muri barabemerera ko nkuko igihe mukiri muri competition mukoresha ama réseaux sociaux uko mushatse bimeze gute uposi ico ushaka mimi iyo ariyo yose ubonye uco utererako tanga bimeze gute murakoze cane bon uko twifata turi muri competition nibaza ko bitandukanye cane no mu buzima busanzwe kuko mu buzima busanzwe umuntu ikintu cose ajamwo n'amahitamo yiwe ikintu cose ajamwo n'amahitamo yiwe ivyo ashira kuri statut n'amahitamo yiwe ngene akoresha ces réseaux sociaux n'amahitamo yiwe mugabo uri muri Miss Burundi icambere uburi umukobwa w'indero uburi umukobwa ashirako ibintu bifasha kuri statut haba urumva ubufise ama limite donc nibaza ko ntusubira gukoresha ntusubira kuzurashirako ibintu nk'uko kare nkuko basikare nogira shati je nubashaka gushirako ikintu kanaka ugasanga kiri mal approprié mugabo ni umutima wawe wumva ushaka no mu gihe ubona ko ico kintu kiri mal placé tu laisses kuko wewe uriko ukurikirana n'abantu bashi premièrement hari abantu benshi bakora kurabira kwa karorero uriko urabwa n'igihugu n'amakungu utegerezwa kwitwara neza utegerezwa kuraba ibintu ushaka kuri statut utegerezwa kuraba inyifato yawe mu bantu sinahora mvuga cane ndi mu bantu ndamenya ati
ego ni caractère yanje yo kuvuga cane ko umukobwa w'urupfasoni ntavuga cane amenya ati negerezwa kugabanya sinarashika ahantu nkaharira nkagira iki uramenya ati ashaka nagenda guhahira acavuga ati ya mukobwa ibiki donc hari ibintu mu buzima uba ureka hari ibintu ureka nko kuvuga cane ari abantu do nature usanga bavuga cane mugabo uramenya ati ego ndi muri Miss Burundi ntivyoroshe niko navutse kandi umuvyeyi ntakubuza kuvuga cane mugabo umukobwa kwa baratwigisha n'ingene umukobwa w'urupfasoni yigenza hari nk'aba batabizi ko umukobwa atari vyiza ko aduzijwe mugabo arabimeneraho bakakubwira ati saha bari kararenganywa n'abari karagira nte donc kugumana rya utegezwa kugumana ryacwe urupfasoni ego ni rero nibaza ko ari ivyo muri make shani ntushaka ivyo ushaka vraiment ntitwara uko ushaka kuko urakarorero sinshobora gushiraka ikintu mbona ko gihava gitemvye abandi ndakireka kandi nibaza ko niyo esprit nayo tuba dufise kuko warinze uza muri mwihiganwa nihiganwa ry'umukobwa mwiza aciye ubwenge kandi wakaranga nibaza ko atamukobwa wakaranga yumvira gushaka ibintu biri mal placé ku ma réseaux sociaux murakoze Majana niko nawe uri d'accord avec Charlène. OK. Yo nkuko wabivuze umuntu uwo ari wese aba ari expose ari muri ibintu vya Miss Burundi ama commentaire ntiyamaze ameze neza peut-être mwaragiye mu ma competition peut-être urashobora kwihenda mu rurimi twarabonye abo bashobora kuba bagira udu shots cyangwa utumimi nkuko twako turabivuga ugasanga ko baramu basinovuga gute barakwishe nyene bivanye n'ingone wihenze peut-être ingene wavuze ururimi hari abavuga mu gifaransa hari abavuga mu congereza kandi umuntu wari wese arashaka kwihenda muba mwateguye imitima yanyu gute kugira ngo mushobore kwakira bene izo commentaire canke mubana navyo gute canke namwe muja mu bandi mukamutwenga uwo yihenze bigenda gute mpera uwo atina mfasha murakoze hama jewe uko ndavyumva sinibaza kandi nibaza ko ariko bimeze sinibaza ko hari umuntu novuga ngo abari prête ngo aba yariteguye bikwiye kugira ngo ico kintu kije ntikimubabaze canke ntikimugire ko efe rero vraiment en tant que candidate nibaza ko atamuntu numwe yigeze yipermeta gutwenga umuntu bariko barandagaza ku marezo kuko nawe uravuga ati mbega jewe hajyari siho nza kuja niho nza kuja kandi ndi umuntu kugira ikosa ntibisigura ngo ni ignorance canke ngo nubujuju canke ikosa ni ikintu kiri bima ndashobora kurikora nanje nkuko ujyanye yarikoze rero twebwe en tant que candidate pardon kuvuga ati ni yahisemo kuvuga mu gifaransa ko katari kuvuga mu kirundi niba cari coroshe canke akavuga mu rundi rurimi ko baduhashwa yo kuvuga barakubaza batushaka kuvuga mu rurimi ruwo urumva nk'ubuvuze ngo si ignorance canke hari umuntu avuga ati ni shwayi kubera ko yahisemo kuvuga mu rugo rurimi birashika navyo birashika kuko imbere yo kuja kuvuga ama projet imbere hariho abantu bo muri staff batwumviriza bakakubwira ati je mbona wokosora aha je mbona wokosora aha rero iyo bishitse nk'umuntu akakubwira ati sha mbona wohindura ururimi ariko still ukaguma uvuga ati oya je nshaka kuvuga muri ururimi je nshaka kuvuga muri ururimi umva ni droit yawe ntashaka kubwira ngo yango ndagutegetse ngo vuga mu rundi rero iyo wagize choix hamiyo choix yawe ugasanga par après ugasanga yakubereye mbi uca wasuma les conséquences je ndibaza uca wasuma les conséquences hama twebwe en tant que candidate natwe turafashanya en tout cas nakubonye ko ikosa sinshaka kureka ngo ugende imbere ugira ivya bintu nyene ndakubwira ati hindura ngaha gatoya gira gucanye ivyo wonye hari abantu bo biperceive nabi rero iyo uciye ushima kugumana ahonye wari watoye urumva ndakubwiye ati nukuri sorry kuko ndazi ko biza kubabaza ndakubwiye ati pardon mugabo la prochaine fois ese au moins kumviriza ivyo bako barakubwira kuko ni kuneza yawe niko tubigenza okay muri ibinyene vy'ama competition umuntu ushitseyo turacane muri vya bindi vyo mu ntango ushitseyo uba waje wizeye ndibaza uba wifitiye self confidence ukavuga uti jewe vraiment ndaciye ubwenge nsa neza ndagizene ugasanga abakobwa sont ngaho beza pe narabonye muba muri beza basa neza baciye ubwenge bazi kuvuga bagizene dushake dufate muri aba les 30 basigaye canke même no mubo bari basigaye muri quart de finale
ugishikayo wumvise umeze gute wewe ntaho wumvise umengo urabaye découragé cyangwa uvuga uti none je ibintu kweri jewe ndaza kubivamo ntaho wahungabanye na gato je narahungabanye bikwiye vraiment kuva umunsi wa mbere w'ama audition narashitse en peu tard sanga hari abakobwa barebare sindi muremure kandi sindi mugufi ndi hagati na hagati mbwa nasanze abakobwa barebare beza cane ndiyumvira ati ndiko nkora iki ngaho simbe ntahe muhira mbwa kubera uziti nahashitse kandi sinde butahe reka ngerageze ntahote chance yanje mbwa mu mutima wanje navuga ati naho bambwira ntahe bizoba vyumvikana kuko abakobwa barebare sinzi ico ndiko ndakora ngaho rero icizere none amamezyo amataye baba basaba ntubo waye nari ndayifise ariko hari abakobwa barebare ndabisubiye abaturi abakani abasi barebare cane hari abakobwa barebare cane bya bindi nico kintu ca mbere je nashitse mbona nico kintu nabonye ndavuga ego from sino kuvuga ngo kwiyumvira ngo ubwenge nizera ko twese Imana yaturemye mu ishusho ryayo twese turi beza kandi twese turafise ubwenge mugabo ntihabura akantu nyene kuko nibihe bishasha ubujemwe ni competition je rya mbere ngiye mu competition nguze kwiyumvira yuko nje guhiganwa n'umuntu ndamuravye gushyangana ni mwiza cane gusumba jewe kandi naho kagaruka kavuga ati ndemwe mu ishusho ry'umukama kavuga ati reka mbandanye ngirageze peut-être amahirwe yanje ashobora gucamo hama mbona biraciye en tout cas Miss Burundi mu bintu vyatumye nduza self confidence fise kavuga ati ntaco uyu ni mwiza nanje ndi mwiza Yesu yandemye mu ishusho ryiwe reka twicare hama turabizova certes icizere kirashobora gutakara mugabo umukobwa wese akwiye kumenya yuko ari mu ishusho ry'umukama kandi umuntu wese arafise ubwenge wewe wige gukoresha ubwenge bwawe hamuzomenya gusohora ikintu kibereye wowe unye uwakubwira gusubira inyuma muri quart de finale iki wakosora uvuga uti jewe vraiment naradekonya akantu gatoya no kosora iki kintu eko ico kuri ico kintu je muri quart de finale vyarambaye ko ndadekona kandi non pas kubera ngo ntavyo narinzi oya nagize aga track ndagira ubwoba mugabo nsubiye inyuma no kwicara nkibwira ati ntaco bitwaye kuko nagize akantu k'aka depression ndavuga ati no nk'iyo nabivugiye iki vraiment uri wavuze gute navuze 2040 2020 ugiye kuvuga 2040 2060 kandi suko ntari ndabizi ariko nagize ubwoba par après mbonye amavideo ariko arasohoka nkiyumvira ati mana yanje nabivuga ndi yanka anavye ndi wiyanka iminota 3 mugabo subira inyuma nkavuga ati ntaco bitwaye ya exactly ntaco bitwaye uko vyashike niko vyari gushikira n'uwundi yego nta wundi yadekonye muri mwebwe avuga afise akantu yokosora nkobo aspishita agasubira inyuma sinyaza ko none naradekonye ibintu vyotuma nsubira inyuma ariko ndibuka vraiment ko nari mfise ubwoba ku buryo ndibuka ko mvuye kuvuga projet ko twagiye inshuro nyinshi mvuye kwipresenta kubabwira izina ryanje naho serukira naragarutse nari nkiri jewe mvuye kuvuga projet naragarutse ndumva ko isi n'ijuru bifatanye ndavuga ati mana naje ngaha kugira iki pardon naje kugira iki ndumva ko biranga ko mpema je ndafise ukuntu iyo mfise ubwoba impemu zanje sindazi control biranga ko mpema ndavuga yezu wanje ndatashe birahetse ndagenda ndicara abandi bakobwa nawe ugiye kumwe n'abana beza baranzanira bari baduhaye ama assiette n'ibintu byo gufungura baranzanira ibintu byo gufungura barabona vraiment ko ndi lost cyane baragenda baranzanira ibintu byo gufungura baranzanira ama fourchette n'agafana nako ndara nk'ibidukikije navuga ati muri biti n'amabuye sindababona barangiye kisa savale reka kugira ubwoba yo navuga ati savale comment ndagira ubwoba vraiment rero nibaza ko ikintu nokosora nsubiye inyuma ni kwigirira confiance numva umengo naho bitari gukunda numva umengo noba proud nari nkwiye kuba proud y'ivyo mvuye kugira kuko navyo nyinshi nari ndabishobora rero numva umengo nari kwibwira ati nukuri bravo ahubwo bravo wagerageje ibintu nk'ivyo ndoka ico nohindura vraiment okay barasanga ko namye ndavuga hari amataye bisaba
hariho na poids ngira ngo bisaba muramaze gutakaza ibiro urisonzesha hari ibyo wahora ufungura udafungura nk'ubunye ugahura n'ikintu ukavuga uti mava nongera ko ibiro ntaragira canke muba musanzwe musabe nayo mataye nyene canke ibitegerezo ntaco bitwaye ufungura ico arico cose bigenda gute Charlene n'ishuri uzabukoze niheruka kuvuga kera bon nukuri ego tugitangura hariho amataye basaba hariho n'ibiro basaba byari 65 nibeje 65 kilo mugabo après ya ego baradupimye tugishika muri audition mugabo après yaho nawe barabwira ngo afate regime nawe barabwira ngo areke kurya uko yahora arya mais pourtant je nazitwara ubuntu bw'Imana nta muntu n'umwe ndabona avyibushe birenze tukuma dusa neza vra naya mataye yacu nyene. Okay. Hanyuma imbere yuko tuduka ku ma projet yanyu nafise ikibazo cyanyu. Donc nkuko nabivuze haburana benshi haburana babiri hagatsinda umwe niko bama babivuga mu Kirundi. Tôt ou tard muri 30 personnes bari abo twakoranye bwa mbere bambwiye ko mwamaze kuba proche mwamaze kuba nk'umuryango mwamaze kuba inshuti murakundana nkuko namwe ndabibona namwe ndabona ingene muvugana ingene mwechange. Wiyumva gute mu gihe nk'ubu dufate nk'ubu unye bishitse ukaba utarimo urumva wiyumvira ko uwo munsi uzovyitwaramo gute le 20 juin ico nibaza ko kiri personnel mu mwese aragira ico bikingira ego turi 30 ndavuga twarakoranye ama voyage tumaze hafi kwezi kose mu formation uvyuka mu gatondo ugenda kirwana n'umuntu mutera inkuru. En tout cas nitukiri obengo nituri muri competition nkuko bavuga competition oya kuko baramaze hari ikintu twamaze kwishiramwo yuko umwe naho hazotoga umwe canke hagatogwa batanu nukuri jewe numvise imigambi yacu twese dufite imigambi myiza iteza imbere igihugu giteye imbere dutera imbere twese umugenzi ashitse kure ateza abandi imbere je nibaza ko bon ego bizotubaba byo abazovamwo nukuri n'abazosigaramwo je pense que ego umuntu mwahora mumarana igihe mukaba mugiye kuba séparer nivyoroshe birababaje ugabo non plus nibibabaje tutahuriye muri Miss Burundi nkuko wabivuze twamaze kuba umuryango tuzohurira n'ahandi wewe uzovyakira nk'ubishitse akubwira ati Charlene ati ntubandanye bon babwiye ko nabandanya ego vraiment ego cane nzovyakira kuko icambere si shwa ubufisi mugabo nk'ubu ndashaka kugira ego ndafise shwa ubu ndafise shwa même si naho siskeno kugira ndafise shwa ahandi na office jewe ski compte nzotanga ivyo mfise muri jewe kandi ico nzi ntabandanije umugambi wanje nukuri nzokora kandi je pense que sinzi ko nabibwa ntabandanije umugambi wanje nzokora mugabo c'est vrai birababaza kuja mu kintu twese tuviza corona utayironse bien sûr urababara ntureka kubabara mugabo ubuzima ntibuba buhagaze ni umuryango umwe uba wugaye mu miryango myinshi cane iba ihari eko kandi ntakoze ni projet nzokora n'iyindi igihambaye narubahutse kuza nzokubaka kuja kudodora n'ahandi eko nibaza ko ari ico maje ikibazo ni ingene sovyakira bon peut-être ingene wovyakira canke ingene wiyumva au fond yiwawe kumva ko Charlene mutazoba mugishobora kwicarana ngo mutere inkuru kwa kundi umubona ariko arabandanya donc turafise akantu muri twebwe jalousie naturelle twaremanywe usanga peut-être iri ngaho nyene nta kuyikontrola kubona ubundi muntu arabandanije mwari kumwe wowe kubera iki utabandanye wo wumva ko ushobora kuzobija hakute canke uzovyakira merci hama jewe reka maze ngire kuri okazu noba jewe ntabandanije abandi bakabandanya nibaza ko kutabandanya pardon nibaza ko kutabandanya nta muntu umwe bitobabaza kuko urumva ufise ikintu uri kurarondera muri uwo mwanya ego sinuvuga ngo ubukibuza 100% mugabo quand même hari ahantu hari inzira imwe iba yugaritse kandi nk'umwana w'umuntu urababara mugabo vraiment je
hari igihe nicara nkavuga ati nukuri ahantu ngeze uno munsi sinokubwira ibintu nka 1,400,000 tumaze kwiga turamaze kwiga ibintu byinshi ntibaza ko nari kwigira ahandi hantu kuko simbona n'ahandi hantu nari kuvyigira vraiment twarize ibintu byinshi tellement nibaza ko bizomfasha mu buzima ku buryo naho nova ngo no munsi ndazi ko Miss Burundi hari ikintu kinini imaze kumarira kandi kizomfasha mva ego nubabara ngo ndazi yuko vraiment jeganye hari ikintu nungutse kubona ndi ngaho hanyuma mu yindi kan bandanije abandi ntibabandanye naho nyine numva birambaza ko naramaze kugira abagenzi muri Miss Burundi ndazi nakamezuku iyo nshaka gutwenganira ukariya yo shakwa bandabazi mbanzi ikintu bamariye muri uyu mwanya rero ndababuze nzobabara vraiment nobabara kandi niko bitegezwa kumera ko bama babitubwiye ati umvirize muri 30 hazovamwe abandi 15 nkakugira twagiye ingozi turi 20 hakavamwe abandi 10 ariko still ugumubandanya kuko urabizi ko haje nakayaburiye niho general nkeye kandi ntegezwa gufornisa un effort kugira ngo at least iyi chance ndonse ntipfubusa nkore ico niyemeje kugira ngo nanaka azobone ko nawe birashoboka ko nanje bya bindi navuga ndiko ndabikora. Qu'est-ce qui va te manquer le plus de fate utaba barankubita ariko ni inkuru twahora twicana tugatera inkuru ego twese turiga mugabo hari umwanya wa pause dufise umwanya wa pause vraiment jewe ndafise ukuntu nkuko Charlene yabivuze hari abantu bafise de nature baharira je ndafise ukuntu marira ariko muri Miss Burundi ntivyemewe umukobwa wa karanga ategezwa kuvyiga rero baranyigisha vraiment baranyigisha kudaharira none iyo muri ko muravugana ikintu kumva ko ntacumvise ntushizwe ntunge ucugira iki vyama vyashitse ariko quand même ubunye ndazi yuko ndashobora gukontrola ivyo ndiko ndavuga kandi nkabivuga buke kandi bakavyumva ivyo navyigiye cane kuri Emisha rero arakwereka ko ndakubwira kandi muga ndakubwira buke ntariko ndasimba ndakubwira buke uraza kunahura turavugana kandi bihera mwagize ahantu hagati mushobora mwese gutahurana ico rero nzogikumbura kubona nyene bari hafi yanje ko barantwenza ikidutera inkuru tugiye amadeba ku bintu bitandukanye nzobikumbura vraiment iyo bishitse umwe muri mwe mukagiranira amakoshage bihera janvier biramaze gushika bica bigenda gute mugiraniye accrochage kuko hari abantu ha muronto niko babivuga se ntimushobora kubaho mudafise ikintu bigenda gute bihera gute ego birashobora gushika ariko sinovuga ngo accrochage zazi ningusanga ngo ziri deep ngo urashobora gusanga ugize misunderstanding nkuko uyekesha bivuze ugasanga turagize nka deba muga ntiduhurijeko je vraiment barabizi simvugira ahantu hari indoro iyo bishitse ugasanga hariyo bamwe habaye bagize misunderstanding hagati yabo barabivuga kandi je ikintu nemera si ngombwa nze kwemera ivyo wewe wambwiye cyangwa ngo uze kwemera ivyo nakubwiye muganda guha ku wanvi wanje nawo mpiyi wawe hama nimumva bigufitiye akamaro urabifata nimumva atakamaro bigufitiye is fine for you rero naho birashitse turashwanye mugabo misunderstanding mugabo ndumvise point de vue wawe nanje ndumvise iwanje nyimba ari kosa nagukoreye nkiyeskuza mugihe ari kosa mugihe naho numva ari juste guharira bya bintu birashitse turahaririye bisanzwe nukuri urashobora kwakira ivyo ndakubwiye canke ntuvyakire depends on you yego vraiment bafise ibibazo byinshi nababaza gusa sinobimara dufite umwanya mutoya gose ko barandaba nabatebeje kandi franchement ndabitahura twafashe umwanya munini gukorana baba bafise programme iri nkuko babivuze ipanze nashaka rero muduge ku migambi yanyu kugira ngo mwenterese bariko baratwumviriza mungire igituma boshobora kubatora mwenterese umuntu wari wese ariko anumviriza kino kiganiro umubwire igituma yashobora gutora wewe Emisha ego merci umugambi wanje witwa finance pour tous éduquer pour un avenir meilleur we ujanye cyane na education financière umuntu yarakwiye kuronka kuva kiri muto ati mbe gute nokoresha amahera ninjije kuko umuntu ariko arakora araheze ishure hama abashi bakilansa mu activité entrepreneuriale mu ugasanga ntamenye uburyo akoresha uburyo ariko arinjiza ntamenye uko ntabukoresha rero je ni ikintu kimamarke cyane kuva kera nkiri umwana nkabona umuntu yatanguye ari
gose mugara hetse akanya ntubona ivyo arimo akenshi bikaca biva kuri iyo manque d'éducation financière je nize ku bijanye na finance donc ndashaka gufasha muri université ndashaka gufasha uyo mu jeune femme burundaise ariko aratangura gukora utuntu twiwiwe mugabo abona ati jewe nsimbona yuko biraje sintahura amahera nkore yagiye sishobora kuziganya bavuga ngo mfise inyatsi voilà umuntu ashobora kuziganya ndashaka gufasha uyu muntu hari programme ya formation ntegura gutanga kuri abo bantu pour le monde ko nkorana n'abamama aba bakora utuntu duto tudandazwa duto tw'ibarabara canke bari mu isoko basanzwe bafise umugwi bakoreramo rero nibo partage nabo hama aussi nkakorana mise en réseau ndabifashijwe na cabinet de consultance kugira bashobore kuba connecté n'ama institution bancaire kugira ashobore kubaronsa ama crédit canke gucréer ama compte ya ma épargne kugira bashobore kuziganya kuri kazoza kabo canke ba maintainer ayo ma activité entrepreneuriale yabo rero ndatumiriye umuntu wese kunshigikira mu buryo bwose bushoboka kuvota baca kuri link iri mu ma plateforme ya Miss Burundi urashobora kuyisanga ku ma plateforme ya Miss Burundi canke ushoboye kunyandikira nkayimuha inbox hama akagenda bisabwa ko bufise mail uraraba ko mail baragusaba kwerekana ko mail kurakoresha ari iwawe then ukaca ugenda kuri numero y'uwo wahisemwo numero 48 hama après ukaca ugira kuri envoyer baca baguha aka message kerekana yuko vote yawe yabaye enregistrée donc uri numero 48 ego okay. Merci merci aussi hama nanje ngerageje kuvuga umugambi wanje mu majambo make d'abord witwa Empowering Women Through Skills Training ni umugambi nzokorana n'abapfasoni n'abigeme bari hagati y'imyaka 18 na 35 mu mugambi wanje nzokwegeranya abapfasoni n'abigeme igitigira inshoboye bivanye na budget nzoba naronse canke n'amahera nzoba nashoboye kwegeranya hanyuma ndabagire mu migwi mu magroupe kuko bazokwiga ibintu bitandukanye bamwe bazokwiga imyuga itandukanye hanyuma abandi bige kudandaza urudandazwa ruciye mu mategeko kandi bavyige babikore babizi ivyo bako barakora hama ndabigishe kandi no kuri education financière kugira ngo bamenye gene baje amahera yawe ko emisha yababwiye ko ari kibazo dufise cane mu Burundi bahejeje kuronswa izo nyigisho nyuma yaho n'amahera nzoba naronse nzobaha imitahe y'ibanze canke ndabafashe kuyirondera dans des microfinances dans des banques bivaye n'imigambi bafise hanyuma duhejeje ndabashire mu migwi ama coopérative canke ama association bivaye n'ico nzobona kibereye muri uyo mwanya canke ico bafasha gusumba hanyuma abariho umuntu azara bakurikiranira kuko bazoba formé par abantu basanzwe bakorera muri ayo madomaine abafatanya bikorwa ba partenaire muri ko murakorana deja cyangwa baza inyuma ya election oya jewe ndafise abo dusanzwe twarumvikanye gukorana nk'abo bo mu myuga bose naramaze kura nk'abo bazokorera hama ndafise n'abandi bamwe nk'ikiko ndiga ingene bo bigisha kuri iyo education financière na gestion de leur projet ego hama hariho n'abandi urumva uronka kubera iyo hejeje kuba miss hari imiryango myinshi yuguruka ego nibaza ko ari ibyo nzoza ndabakurikiranira muri iyo migwe hama tuduzanye ukazuhagira ubutemba bamuduze kuko umuntu ari mu mugwi sico kimwe nuko yokwikorana hama emisha yababwiye ngene batora sinzi ko nobibasubiriramwo uja kuri compte officiel yitwa Miss Burundi officiel kuri Instagram muri bio yabo harimwo link ucako kugira utore umukandidate ushaka uyiklitseko ura confirma ko ari wewe uri kurakoresha email yawe hanyuma ugascrolla ukarondera ta candidate jewe ndi numero 13 gateka Marie Major Keisha hanyuma tu envoies hama bakakwereka ko wahejeje gutora merci beaucoup merci aussi merci kandi jewe umugambi wanje ogerageza ukaduzijwe gatoya naho bisaba ko muvuga mwitonze burakoze cyane ariko ndavuga ati jewe umugambi wanje ni uwo gufasha abakenyezi batunze umuryango biciye mu bworozi bw'ingurube umugambi wanje
icambere ni ibintu nkoramwo muhira sanzwe tworora ingurube na je ndorora ingurube nganye ni Bujumbura ahantu bororera ingurube oya oya singaye Bujumbura tuzororera ruguru rero nariyumviriye ingene nofasha premièrement umuntu asanzwe afise umutima wo gufasha cane nsanzwe mfise umutima wo gufasha cane umuntu wese mbona ko akeneye ikintu atari karakironka birambabaza cane surtout nko kubona umuvyeyi ukumva umwana ngo yamupfiriye ko kubera yabuze amahera yo kumutwara kwa muganga ukabona umuvyeyi aravye abana baraye inzara bakirigwa inzara ukabona umuvyeyi urumva ni ibintu bikora ku mutima cane vraiment je nk'umuntu akunda gufasha ni ibintu binkora ku mutima cane donc naciye mvuga ati kubera iki nofasha abo bakenyezi munyumve neza abakenyezi batunze umuryango bonyene rero co daraba ikintu nobashoboye n'aba femmes célibataires oya n'aba femmes abandonnées ego nzokorera mu ntara ya Kirundo hari imvura igwa nabi ugasanga vya biharage bahora bimbura imvura niguye iki gihe ikagwa ikindi gihe jewe rero ce ndimvira kuri abo bakenyezi batanagiye no mw'ishure uvuge ngo reka ngo ndabatware ngo ndabaronderera akazi Bujumbura amagence y'amabanki birirwa barugurura mu ruguru ngo ngende ngo ndabafashe tubasabira akazi bivanye n'ico bize ndaraba nsanga abenshi batunzwe n'uburimyi n'ubworozi ndabona ko uburimyi nukuri sindi imana ngo ngwishe imvura igihe yategerezwa kugwa kandi ndavuga ati hari ikintu afise nk'ubumenyi kandi wokora kigashoboka sanga n'ubworozi cemitamwo ko nzobafashisha mu kwiteza imbere biciye muri uwo mugambi donc zobaha ingurube voilà utegura gukoranya abakenyezi bangahe okay nahisemwo imiryango 20 mu gutangura imiryango 20 hama zimaze kunguka hari izo bazoma kugira tubandanye dufasha iyindi miryango no kuvuga ko ingurube izoba yaronse ikibuguru ico kibuguru bazoca kimwe kuko ivyara vyinshi rero bivanye n'ivyo yavyaye niyumviriye ko bosigarana nka zibiri izindi bakaca bazima tukaca tuzifashisha iyindi miryango hama izindi zikagurishwa kugira umugambi ubandanye umuveterineri arondera aronka ko nawe ariko akorera ubusa nawe abandanye nawe nagaburira umuryango ahembwa umugambi ubandanye ego ceniyumvira rero ko nobicisha muri ubwo bworozi bw'ingurube abo bakenyezi bakigisha abana babo abo bakenyezi bagashora mu bintu bitandukanye abo bakenyezi bakavuza abana babo ndetse n'abo bana babo bakaronka ubumenyi ku mashure bakazoronka ubuzima bwiza kuri ico ingurube ni ikikoko kirya ibintu vyinshi sivyo kandi kigoye kugaburira mu gihe wowe uri umuntu femme abandonnée nko kwabivuze abafise abana abafise abantu bo kwiyokupa abafise tegezo kurondera no nyene ivyarya azobikura he kugira ngo ashobore no kuronka uwo mwanya wo kuronderera ivyarya umuryango wiwe osi izo ngurube ziwe kandi zinagoye no kugaburira kandi zikinga ivyo kurya vyinshi kuko ingurube utayigaburiye neza urazi kwiciga ivyana vyayo ubona ko bizokoro murakoze cane ingurube wabivuze ni igikoko kirya vyinshi kandi ni igikoko kirya amasorte y'ibintu bitandukanye kuko ingurube irarya utwatsi ngira bataronse ivyo bozi irarya ibi bintu biba vyasigaye ivyo baba bakwase ivyo baba bakoresheje ivyo biba vyasigaye zirabirya badashoboye kuziha ivyo bozi utwatsi kandi jewe muvyo navuze umuntu kugira umufashe arakwereka kabikeneye umuntu kugira umufashe arakwereka kabikeneye je uko kunyereka ko bazaba bikeneye uzoba uri capable yo kuyigaburira ego c'est vrai ntivyoroshe mugabo twese turafashanya kandi ikintu iyo utagishizemo inguvu akenshi iyo ikintu utagishizemo inguvu zawe urafite tendance yo kukinegrija kuko sinoguha umurima ngo urime kitakwa n'isuka je rero
navuze ko mu byo tuzokumvikana uwushoboye kwigaburira niwe nzoyiha uwushoboye kwigaburira niwe nzoyiha kandi kwigaburira si ibintu bigoye urashobora kugenda no ku maresitora ukababwira ati ce birya bintu bisigaye ndabikeneye ukazuragira iyo effort yo kuvyuka ukaja kubirondera kugira uzigaburire kugira utunge umuryango rero abashaka kuntora abashaka kuntora abakuze babona abavyeyi babo bita ku rutare kugira babeho neza kugira bige kugira bambare hari ibintu vyinshi abavyeyi bipriva kugira abana tubeho neza rero nagira ntumirire abarundi bose bafise uwo mutima bumva ko hari abavyeyi bumva bashaka guha ikintu abana babo abavyeyi bumva bashaka kubona abana babo bari mu mashure umwana wabo akavuzwa bogenda bakanora muca ku rubuga rwitwa Instagram mukaja kuri konti ya Miss Burundi muri bio yabo hariho lien and then mukagenda ni di numero 19 Neri Charlene iteka hama mugasonda kuri envoy murakoze cyane nkuko mwavyumvise ni bya bindi nyene navuga no kubandi twakoranye avo umwe wese aza ngaha ati ko bafite imigambi myiza basa neza baratesa bafite ivyumviro vyiza cane nibaza ko mwobashigikira umwe wese bivanye nico yumvise umwe wese ashobora kuba yofasha amushigikire amufashe naho bitoba bihereye naho bito n'inyuma ya competition arico ushobora kumufasha canke arico mukushobora gukora namwe muze mubandanye courage cyane kandi bonne chance mwese ego murakoze cyane namwe mwese mwatwumvirije mwakoze kuduha umwanya wanyu mukabimana bane namwe abe mu vyanye no mubaye